Kurya abantu basabira abagenzi babo bakiri bazima niko vyari bikwiye kubandanya inyuma yo kwitaba Imana. Ivyo bishikirizwa na Padiri Dieudonné Niyibizi ajeje kumenyesha amakuru muri diyoseze nkuru ya Bujumbura mu gihe ukwezi kwa Munyonyo Kiliziya Gatolika yaguhariye gusabira bitavye Imana. Mu gusenga ntashikiriza Imana ikiri ku mutima wiwe. Muri ivyo biri ku mutima wacu rero hariho abacu bitavye Imana. Abacu twagendanye harimwo abavyeyi, harimwo inshuti, harimwo ibibondo. None rero umuntu arasaba ati Mukama umuntu wanje numva umengo wa rukundo bwa bugenzi wa muvukano twari dusanganye tukiri ngaha ku isi ntuhagarara kubera urupfu, kuko urupfu rwo ngaha ku isi ntirusigura ko umuntu afuditse azimanganye, abagiye kubaho mu bundi buryo. Ubwo buryo nabwo arashobora kuba atarashikira iteka n'akanyamuneza vy'abana b'Imana. None dutegereza tube gushimika koko tugasabira abacu kwa kundi Marita yabwira Yezu ati iyo uza kuba ngaha mwene wacu ntiyari gupfa, musaza wanje ntiyari gupfa. No kuvuga kurya Marita agiye gutakambira Yezu ati iyo uba ngaha ntiyari gupfa. Yezu ati ndabizi ndaje, tubandanyiriza haje natwe dusabira abacu bapfuye, tubwira Yezu tuti muhe ubwo buzima watubwiye, iryo zuka watubwiye bazukira ubuzima nyabwo. Nkuko uyebeye Imana abandanya bisigura, unaho umuntu yokwitaba Imana ategerezwa kuguma asonerwa. Kumva abantu bagenda bakimba ahashinguwe umuntu barondera ibintu by'ivyuma n'ibindi botwara ngo bashobore kuronkamwo itungo. Ubwa mbere neza ko ari ubukene bwatumye abantu batibanga, bwatumye abantu barigenga umuziro. Ubwa kabiri novuga nti ni no kutibanga, gusonera umuntu. Burya kuva no mu Kirundi kera umubiri w'umuntu yapfuye urasonera. Umuntu yapfuye aratinyitse, mbere niko novuga arubahwa, kuko haguma hariho ugufatana hagati y'umuntu n'ikiziga ciwe. Tuvuga ngo uyu mubiri ikiziga ni canaka, n'umuntu ashobora no gukena akagira ico atinya, umuntu ashobora gukena akagira ico yibanga. Umuntu yobahanura gusa ati nibagira ico batinya, nibagira ico bubaha, kuko umubiri w'umuntu urubahwa mu migenzo yose y'abantu no mu kwemera kw'abantu. Kibiruko mu gihe musi mukuru wahari wa Beranda bose utangurira uko kwezi tanguye guhimbazwa mwaka wa 610.